ariko naririmba rap machine mugabo baririmba gospel nari umusani mu kubonana mu guhura kwacu twaje dusanga twese turabaririmbyi kandi bamaze kugwira bakoze ibyaha by'umurengera. Yes, mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye nkuko bisanzwe iyi ni Alpha Media Burundi kuri micro ya mbere ni Alpha J kwa kundi hahandi nabemereye kubazanira abantu bagiye batandukanye bafite impano zigiye zitandukanye. Uno munsi nabazaniye abakozi b'Imana novuga ko ari abavuga butumwa beza cyane badufasha guhimbaza n'ibindi bigiye bitandukanye. Ukaburi umukristo no dukurikirane ukore subscribe niba utarayikora. Ukabutara umukristo naho ukurikirana kino kiganiro kiraza kugufasha cyane. Urashobora no kuva ngaha wamaze kwakira umwami n'umukiza. Reka rero duhere ku mama nkuko bavuga ngo ladies first. Mumeze neza? Ego tumeze neza. Eramutse abantu bari kwadukurikirana. Ndabaye mwiriwe. Numuvuga butumwa cyangwa n'umuririmvyikazi abikora neza asanzwe yitwa Nadine. Umeze neza? Ego turashima. Shaka wibwira abantu gatoyi n'umwuga ukora wo kuririmba ubibabwire ko gato imbere yuko tugaruka hano mu bubamfu bwanje. Ku mazina ko wasanzwe bivuga nitwa Nadine ninahazwe nkaba ndumuririmbyi sengera muri Eglise Pentecote Nyabugete. Yes. Reka rero ngaruke mu kuboko kwanje k'ububamfu nakira umushinga ntahe canke umupapa ameze neza gose asanzwe yitwa Felix ari umuririmbyi aririmba indirimbo mpimbazamana nkuko nabibabwiye ko abaririmbyi ba gosper ndamuhakanya nawe ashobore kubaramutsa abantu b'Imana. Mwiriwe? Mwiriwe. Mumeze neza? Turashima Imana. Turamukiriza abantu bari dukurikira. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwese. Felix na Nadine icambere cantangaje kuri mwebwe ku mpano yanyu yo kuririmba cyatumye ndanabemvita ndabahamagara kugira ngo ndabakoresha kino kiganiro. Biragoye cyane kubona abantu bubakanye bose baririmba bakora igikorwa cy'Imana gisa. Bamwe usanga abagabo baririmbyi abagore ugasanga n'aba protocole muri eglise cyangwa mwebwe vyaje gute kugira ngo mwese mushobore kuba muririmba? Twishire wewe Ico kibazo reka manze mutama ndacisha. Ego mutama wewe vyaje gute kugira ngo mwisange mwese muri ko muraririmba? No kuvuga je nakuze ndirimba. No kuvuga ubuzima bwanje nka bwose nakuze ndumuririmbyi. Muri eglise cyane? Muri eglise. Hanyuma madame nawe vyaje gute? Nyine ndibaza aho vyaroko nyene. Wowe nawe wakuze muri muririmbyi? Twahuye aririmba. Okay. Iciyumviro rero cyo kuja muri studio. Mwoba mwatanguye ryari kugira ngo muje muri studio musohora indirimbo? No kuvuga iciyumviro cyo kuja muri studio. Je natangwe kuririmba kera. Natangwe kuririmba muri 2007. Ariko naririmba rap machine. Mugabo baririmba gospel? Nari umusani. Okay. Byaje rero gute kugira ngo uririmbe ivy'ubusani kandi usanzwe ukijijwe wakuze uririmba muri eglise? Nabanje kubivamwe. Wabanje ragwanya umuco urahaguruka? Nabanje kugwa kwi. Ariko ndashimana ko naguye nkavyuka. Hari abagoba kacibagirayo. Agaherayo ntibaveyo. Hama nawe mu buto bwawe uba waririmba muri eglise canke waririmba handi? Narimba muri eglise. We ntiwigeze ugwahama ngo vyuke? Oya. Ubwo nimwe mwarahujwe no kuba muririmba mwese? Saka unyishure. Oya. Ariko twasanze sivyo byaduhuje ariko twace mu kubonana mu guhura kwacu twace dusanga twese turabaririmbyi. Yeah. Mwa mwahujwe ni nimba atari ba. Egena tishire muta. Mwa mwahujwe ni iki nimba atari ba. Kuvuga icaduhuje kwari kugira tubane tudushingura ubwo vyagenze gute nyene kugira umuhure? Kugira duhure. None wewe vyo bavyagenze gute kugira muhure na wa wundi? Twahuriye ngaho imbere ya kamera. Mwahuriye imbere ya kamera? Ego. Je naramurondeye nka kujya urondera umuntu. Hama turabonana turayaga ndamubwira ivyumviro vyanje. Yumva ni sawa. Rero nshaka
kugira mufate decision yo kuririmbira hamwe kugira muje muri studio muri kumwe hama muririmbe kuko we before wararirimba mugabo waririmba profane apana gospel eske kugira ngo uve muri profane uje muri gospel yo bafise mu ruhara nta ruhara na ruto yafise urumva mwahuye waramaze gusubira kuririmba gospel twahuye naramaze gusubira kuririmba gospel kandi twagiye guhurura deja naratanguye kuririmba gospel ugiti canje namaze kuririmba indirimbo yitwa Chare mwigisha Icyare mwigisha madame shaka kumenya eske wewe kugira ngo wemere kuja kuririmba imbere muri studio ugaje imbere ya kamera ugakora video uyu yabifise mu ruhara rungana gute uba warufise indirimbo ziwawe wenyene ziri kuri YouTube canke ahandi wakoze ku giti cyawe muri studio oya novuga ko ari Mutama yagiye abinshobozamo abimfashamo nta ndimbo nimwe nari bwagire nari bwasohora ariko nari narazanditse ndazifise okay hanyuma none izo ndirimbo wari waranditse nizo muri ko murakora ubu mu postinga canke hari izindi mwandikiye hamwe maze guhura ego nizo tiko turakora kandi nawe nyine hari izo yanditse okay musanzwe musengera amajahe muri Pentecote yahe Nyabugete muri Nyabugete byoroshe bingana gute muri eglise gutahura ko donc famille iririmba mwese muri eglise nta nkomanzi nta kibazo bafise nidusengera hamwe usengera hemo je nduga mu Rumonge niyo sanzwe nduga gusengera chaque dimanche nduga mu ntaduze naho ca ninjira mu Nyabugete wewe aho usengera babifata gute kubona uririmba uga post indirimbo donc abantu bakamenya cyane sinzi ntibara nta bigisha bo mu rusengero barakubwira ati ibi bintu urimwo bimeze gute babikubaze oya ntabyo barambwira okay no kuvuga ko bashigiki igikorwa uri kurakora sinzi nuko barabibona kubera ko tabibereka none okay hama wewe muri eglise mu Rumonge bimeze gute bafata igikorwa muri ko murakora gute kuvuga je kuri eglise igikorwa gifata neza barabizi kandi bahora barabiraba kabisa abo kuri eglise ya madame nane kubeke batabiraba sinzi nyene uko ariko arabikora biravana n'ukuntu umuntu aba ariko arabikora no kuvuga je ndabibereka ibintu bimeze uko iyo bishitse muri mu nzu ukumva inspiration dufate wowe inspiration yagize ushatse kwandika indirimbo ntibirashika madame akakubuza nko kwandika canke akakugora gato oya iyo inspiration yaje yo kwandika uca wandika nandika kandi arakubahiriza nta kugora iyo nawe bishitse agashaka nko kwandika indirimbo akayikuzanira ati indirimbo yumva gute ntibirashika mukamera nk'abatayihuriza ko indirimbo ni kuvuga iyo yanditse indirimbo ni kuvuga arayinzanira kugira arayumviriza maze kuyumviriza avuga ati indirimbo ni sawa tuyikorereko nta gihe na kimwe birashika akakuzana indirimbo kumva ati indirimbo naho umenga sinziza gose reka duhindure ngaho kuvuga oya ntutinye kubera ari imbere yawe ntaca kugiye kuvuga mu gihe yizanye nkumva ntimeze neza bati imanzi urayihoza agacaza ni imeze neza akavuga ati tumaze dukorere kuri iyi okay ku ndirimbo mumaze gukorana muri babiri mumaze gukorana indirimbo zingana gute zirashika mbe hajya ni standatu zose zafise video okay zitabona zose hamwe dushize hamwe mugazi maze gusohoka nta ndirimbo nimwe dufise itabona okay zose ni video ama video yanyu nda asanzwe yakora video zikogwa na pro yitwara niyo ntuze yitwa new level ni munyakanyosha okay asanzwe abikora neza ni muje kuri YouTube yanyitwa gute yitwa Niyongabo Felix nashaka kugishika ko kubera iki wayise Niyongabo Felix atazi nagiwe ririmo no kuvuga numva iyo content nayikreye kuva kera nayikoreye kuva muri 2014 yariho
mugabo amaze kujamwo numva umenga bari gucindura kan madame bavuze mva zogahindura account yabo yitwa niyo felix genda muyirabe hariko indirimbo zigiye ziryoshe zitandukanye zo gusaba imbabazi Imana zo gusaba umugisha harimo n'igisirimba indirimbo muheruka gusohora bwa nyuma yitwa gute madame iheruka kuja ko bwa nyuma kuri titre yayo yanditseko ngo igisirimba c'abanyabujumbura ni iheruka kuja ko bwa nyuma imaze ko 3 kuri YouTube yitwa ngo ikiyo ndirimbo umuntu amaze gucumura yanditseko imbabazi indirimbo yitwa imbabazi mwayisohoye haraheze 3 amaviews iri kiraronka mwebwe arabashimisha ego cyane gose igeze ku maviews angahe gamoto amaviews igeze ko 10,10 21 bantu bimana genda murabiye ndirimbo 21 umwanya sikirenga iyo ndirimbo jewe kare ndiko ndayiraba nabonye igeze ku 2,206 nimba ntihenze gusha uyu mwanya turiko turakoresha gusanga yaduze ikarenga ngaho genda rero muyirabe ni indirimbo iryoshe cyane ifise amasanamu meza ifise amajambo ameze neza irimwo n'amadanse ameze neza muri eglise wanyu gutamba biremeho oya kuri kinone mu ndirimbo zanyu tubona nk'akantu ko gutamba ntaco bivuga ko canke ni kubera batarabibona nyumva kumenga bazohava bagushwanira canke bakagukarira muri eglise usanzwe usengeramo ico kibazo nibaza oya kandi ari wowe usengera muri Pentecote nembaje kuri eglise yiwa eglise iwacu kubera ko basanzwe si benshi barazibona ni bakeya ego niyo mpamvu atakibirebire nakivugako promotion y'indirimbo muririmba wowe uyibona gute ukuvuga promotion y'indirimbo turirimba ntabwo ari kirenga wibaza ko bipfira wibaza ko bipfira he yari byose bipfira kuri jewe okay imana ishimwe kubitsa madame ubona yo kosora iki kugira ngo promotion igende neza mera nk'umuhanura gira gutya na gutya kugira ngo promotion igende neza ubutumwa bw'Imana tuba tuko turavuga mu ndirimbo bushikira abantu benshi yo shamwe ingufu yashamwe ingufu yashamwe agatege akarenza ako ivyo iririmba bishikira abandi amahanga yose hama nawe gamoto ukuvuga byoshikira amahanga yose niko n'ijambo ry'Imana rivuga nimubwire ubutumwa amahanga yose nuko kugira ngo bishikira amahanga yose rero kujya nyene mwabitanguye nivyo isawa mugabo ifoko nyene promotion iba nini kugira ngo ayo mahanga yose abibone muri promotion wewe uko upanga kuzogira gute kugira ngo bishikira abantu benshi cyane no kuvuga uko ndiko ndabitegura ugutegura ikintu sinza nihuta hama muzobibona mumaze gukora ibiteramo bingahe kuva mutanguye kuririmba muri babiri nta giteramo na kimwe ndakora ntiharagera mwibaza ko hazogera ryari nihagera nzi muzobimenya kuri account yanyu ya YouTube hariko indirimbo 10 nimba ntihenze nivyo hajya harimo n'amaudio muga account yose ibintu byose biriko ni ibintu 10 muri ivyo bintu 10 wibaza ko hataragera ko mukora igiteramo ivyo bintu 10 abantu batarabimenya kweli muri bijya bintu 10 wabonye ko uraraba neza harimo igiteramo kimwe kandi watubwiye ko hatagiteramo na kimwe muri igiteramo kimwe kijya giteramo cari ca korale yose ndafise korale nsanzwe ndirimbamwo twarakoze igiteramo twarakoze concert nico gituma rero wakibonye ko ntabwo ari cyo wanje na madame eglise musanze musengera ko uko ari zibiri mupanga gute kuzokora nk'igiteramo kizihuza ari zibiri zose kugira ngo abasengera aho wowe usengera n'abasengera aho madame asengera bose biyunge hamwe kugira ngo bahimbarize Imana hamwe ko mwese mwabaye umugisha wabo no kuvuga ibintu ni buke kandi hajya gutegura igiteramo ni ibintu bisaba ko umuntu yicara neza akagitegura neza ntikibemwe amayerere ariko hazogera igihe bishike madame mu kuririmba kwawe mu myaka 10 wibona mu myaka 10 wibona nk'umuririmbyi basi uyuhe wa gospel mu myaka 10 nibona ko nzoba ndi umuntu
undi muntu gute hindutse kuko ubu unye ndabona ko hari indi ntambuko ntarashikako ariko ndafite icizere ko nzoba warayishitseko bien sûr wibaza ko iyo ntambwe uzoba warashitseko ari ya gute nimba atari banga bien sûr kuri iki gikorwa nyine cyo kuririmba yego iyo ntambwe nzoba narashitseko afite ndi umumama ndafite abana yego mbona ko iyo ntambwe nzoba narashitseko nzoba ndiko ndakorana n'abana abana tukafashanya n'abana mu gikorwa nyene cyo muri iki gikorwa nyine cyo kuririmba ko projet ni yindi nyene guhindura amahanga yego kugira ngo amahanga yose yumve ubutumwa bwiza uta wibona he mu myaka 10 mu gikorwa cawe cyo kuririmba no kuvuga mu gikorwa cyo kuririmba nzoba nabayibona ari kuba we sinzoba ameze nka naka nzoba nabaye nk'uwo nari kuba we wifuza kuzoba ungana gute muri iyo projet yawe yo kuririmba imyaka 10 uko nzoba ngana niko nzoba ngana sinzi ko cumva ico kintu ndacumva cyane no kuvuga ivy'Imana ishaka kuzobura ivyo nivyo zoba nivyo nzoba ndivyo neza cyane shaka kumenya mufise abana bangahe batari bana mufise abana batatu abo bana batatu hariho uwo mubona yoba yaratwaye impano yanyu yo kuririmba bose wifuza ko abana bawe bazaba bameze gute mu myaka 5 Jendi baza mu myaka 5 kweri bazoba bakora ibikora inka bazoba nabo baririmba baje muri studio bagakora kera ahubwo batevye gusa kuvuga kumenya kuvuga nzoba nabatwaye muri studio kuririmba nzobigisha indirimba amaze kuyimenya nzoba nahejeje kubatwara muri studio. Okay, ndashaka muduhe akapera ku ndirimbo yanyu mwebwe mukunda imwe muhurira ko mukayikunda kurusha izindi zose mwaririmbye. Akira micro muduhe akapera. Indirimbo dukunda zose turazikunda. Duhe akapera ku ndirimbo imwe basi inshasha. Umuntu amaze gucumura yatakaje ubwiza bwawe Mana, agerera kure yawe Mana, agwa mu byara byawe mugwanizi, kandi bamaze kugwira bakoze ibyaha by'umurengera, wicuza icyo wabaremeye, turasabye Mana dutabire. Merci beaucoup. Murakoze, reka rero ndabashimire ku kanya kanyu mwari mwampaye. Yego namwe mwakoze cyane. Nizere ko vuba niyo mwategura ibiteramo canke ama concert muzotumenyesha hakiri kare tukabibwira abantu. Tuzobamenyesha nta kibazo. Hari n'iyindi iri nyuma muzoyibona. Vuba cyane mugiye kwita. Imeze neza. Reka rero tugaruke kuri madame hano adusengere duheze ikiganiro neza. Mana turagushimiye imbabazi zawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira ko nawemeye ko dukora kino kiganiro, wabanye natwe watugiriye neza, none rero turagushimiye ko kirangiye amahoro. Turakwetse rero abazogikurikirana Mana, kize kibafashe maze kibahindure batarakumenya bakumenye, uzokoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yes rero mwakoze kuduha umwanya wanyu mukadukurikirana, ibintu byagenze neza cyane, turashimiye Imana kujye nyene byagenze, yabishizemo ukuboko kwayo kunini twayibonye. Rero we utarakora subscribe nuyikore, ukore commentaire wandike uti abo bantu ndabakunda, nimba koko wabakunze ja kuri account yabo ya YouTube wandike niyo Felix, uraza kubona indirimbo ziryoshe cyane, zimeze neza, amasanamu meza, amajwi meza. Ndababwira ati mugiraho muba mwubahwe. Ciao ciao.